rero kugira ngo ivyo by'umuyagankuba bizotora umuti urama, ayo magrupe aronka igitoro cyangwa agize ingorane agapfa kagira pane ashobore gukoreshwa hakiri kare, nuko igihugu kizova muri ubu bukene kikaba igihugu gitekanye citeka ciyubashe cubahirijwe, kikaba igihugu giteye imbere. Aho nyene niho bizoshoboka, arico gituma duhamagarira abarundi bose kuvavanura n'ingendo mbi zo kugira iturire, zo kunyuruza no gusesa ku bitunga ry'igihugu, zo gutwara nabi, ingendo zose zituma umwimbu utongerekana mu gihugu, zituma abantu baguma bariko bajyanira mu migwi y'amoko. Izo ngendo zose no kuvavanura by'abarundi bose bavavanure nazo, maze twijukire kubaka igihugu cacu, igihugu tugiteza imbere, naco kitubera umuvyeyi, kitubera ubwugamo twese, atamwana n'ikinono, atanya gupfa, atanya gukira, twese turabarundi. Nguko uko ibibazo biri mu gihugu, harimo n'ico kibazo c'umuyagankuba, harimo n'ico kibazo c'ibitoro canke uko kubura amafaranga yo gukoresha mu mashini asubirira umuyagankuba iyo wabuze, nguko uko bizotora umuti.